abavyeyi kera bari bafise uruhara runini uko boganira n'abana babo ariko uno munsi turabizi yuko imico ya kera vraiment tutarinze kubeshanya bariko baradukurikira nawe ubwawe turabizi yuko ubu uye imico ya kera sico kimwe n'iyubu. Kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka kuri babandi babagira ubuntu n'Imana nimburi uri muzima nagira nkubwira ngo si ubuhinga wakoresheje ahubwo shimira Imana gira akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana yawe yakuzigamye yatumye ushobora gukurikirana ino video kora subscribe n'ibitabo bwabikore kuri Senga Media TV muri kumwe na Daniela Koze nkuko musanzwe mubizi. Uyu munsi rero nje mu yindi shusho nje mu yindi ncuro ndi kumwe n'umwigeme mwiza cane arikarani novuga byinshi kuri we ariko reka anyemerere yidondore ngo nta mwigeme avugwa mu izina aridondora. Ndamuha ikaze. Ndabaramukije abakunzi ba Senga Media TV muko muradukurikirana amazina abavyeyi bampaye n'Imana yabifisemo uruhara bien sûr. Yego Nihimbaza Ange Delicia cari umwigeme amazina naguhaye na journaliste amazina abavyeyi baguhaye nta yandi abandi baraguha? Oya nta bandi vraiment. Niryo je naguhaye ntaryute gushatse urampamagara Ange umwuga canke ukampamagara Delicia ivyo bindi ucuzimya sinahora nibaza ngo witwa Kizimana mugabo Bantu Imana aranyononera izina n'umwana w'umukobwa jewe nahora nibaza witwa Kizimana. Turabaramukije bakunzi banje Kizimana urabagize vraiment yo nabaramukije journaliste kuri Akamo TV. Hanyuma rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira ndabasabye mu dutege yompi ndabatera inkuru uyu mukobwa twarakoranye turasambuye none twarakoranye ni ex collègue kumbe n'aba ex bakobwa barabaho biterwa n'ico n'abakobwa bakundana Vagina Laes bari simvuze ko Daniela na Delicia bakundana hariho abakundana mu bakobwa twakorana rero uyu mukobwa yari novuga gute yari umukozi ariko akivuruga yaratugora nakayabu urabona ariretse nakayabu kari je umuntu arinda cane bwa bundi ndiyemeye vraiment kagiye hariya kuri bari abantu sije ndagahamagaye kareke akayabu nakana keza gusa rero gasa n'intambwe intambwe biratandukanye ibuzo bishiramo yego intare n'intambwe biratandukanye rero nako ninye oya mbwira intare n'intambwe ntiwumva ko ibyo amazina ntiwumva ko aca batandukanye donc biratandukanye katubandanye rero mu gifaransa bintandukaniriza kandi bitahure mu gifaransa Dani kashako jewe numvise ngo mu gifaransa ntiyego narinzi rero bagira basobanurire neza wariko mbatike haje mu gifaransa intare n'intambwe. Okay reka tubandanye uyu aravurugana n'umuhererezi wabo rero aha ashobora kuca haguruka akagenda bon I'm sorry oya bayi nakaragaciyemo mu bisanzwe n'umwana mwiza ntagorana mugabo afise abo abonera nka jewe hano. Delicia turiko turaraba uno munsi mu abigeme bacu uburyo bariko baritwara abigeme ba kera n'abigeme b'uyu munsi woduha itandukaniro. Iyo uvuze abigeme b'ubu n'abakera ubwo nyene bariko baritwara ubushatse kuvuga iki? Ndavuga haba mu mirimo ya misi yose mu masosiyete mu kibano kera kuko oya ico reka ucishure. Bon jewe uko ndavyumva canke se uko nakuze ndavyumva hariho abantu usanga twarahuye nabo katwungura ubumenyi bamwe akatuyagira uko ngene ibintu bisanzwe bimeze. Ubu uye novuga yuko umuco wa kera waratitutse. Watitutse gute? Reka dufate kuri ivyo bintu umbwiye ati abigeme ba kera nabo ngene basigaye bameze. Akarero ka mbere ku kintu cyo guhereza amaboko
ikintu co guhereza amaboko umwigeme wa kera be n'ubu ntugire ngo nico kimwe, ntibahereza amaboko kumwe, ntibakora ibikorwa kumwe, kuko umwigeme wa kera wasanga aho yafunguriye ugasanga arahagize isuku, ahaba bien sûr arahakorera isuku, ariko ubu wese ko biri kuri bamwe bamwe. Kigira kabiri naho imyitwarire y'abakera n'abubu iratandukanye cyane. Hariho difference nini cyane kuri abo bantu, kuko turabibona ni ibintu bigaragara mu kibano ahatandukanye, ugasanga umwana w'umwigeme gutaha ijoro, kumva yuko yorenga ku bavyeyi akabafata uko ashatse, kuja mu marigara ahatandukanye, ibiyayuramutwe, simvuga ku bigeme gusa, n'abasore nabo nyene, ariko ukaca usanga ni ikintu kigoye, ukibaza ati none uno mwana ino ngeso ayikura hehe, bigenda gute? Ego. Mbega ubu ngerageje kuraba ubona vyapfiriye he? Dani, turabizi yuko abavyeyi kera bari bafise uruhara runini uko boganira n'abana babo, ariko uno munsi umwana w'umwigeme arashobora kuja mu mihango imwe twita amaregre, akabijamwo, kuko turabizi neza ko bijya uvyinjiyemwo haba hariho mille moyens zo gutwara inda, soit wifuje canke utifuje, haba hariho gutwara inda, bikaba ari ibintu bigoye kandi cane. Rero uno munsi turabizi yuko ushobora kubijamwo n'umwana donc ushobora kubijamwo uri umwana w'umukobwa, ariko habe nuko uhanura umwana wiwawe uri umuvyeyi, habe no kumwicara kumubwira ati mwana uyu ni umwongo uhuma canke n'udahuma, ukabimwereka ukabimwumvisha, ukamubwira ati iki kimeze uku kimeze uku, kuko abakera twari tubizi yuko uhirahiye ugatwara n'inda igisumanyenzi urakizi? Ego ndakizi. Ni giki cari igiki igisumanyenzi? Ndumva ko hari ikinyenzi. Ikintu cibi binyenzi. Wasi hari ikinyenzi. Yo umbe babigeme, ini generation 2020. Okay, cari sigurira igisumanyenzi. Novuga yuko cari kinogo. Aba uri umwana w'umukobwa uhirayo ugatwara inda, bacagutererayo. Ego. Urumva kinini pe. Urumva yuko byaba ari ibintu rero uca wiyumvira ico kintu, uracubahutse, urakigize. Uri munsi no munsi ushobora kuba, kuko kera hoho wasanga umwana w'umukobwa agiye kubakana n'umuntu atazi. Ego, ico kiziko ugasanga agiye kubakana n'umuhungu atazi, kandi urugo rwarakomera. Ni nabo abasokuru twumva bakitwumva, ugasanga urugo rwarakomera kandi cane, kandi wagiye ku muntu utazi ugasanga abavyeyi hagati yabo bavuganye, uno munsi bakahuzanira umuhungu umukobwa utazi, ugasanga murabanye kandi bigenze neza cyane. Urisi uko bakundana muri kijya gihe? Yesu Dani, gukundana en fait kuja kubana n'umuntu mutakundanye, mutagize fiançailles. Uretse yuko dusanga hariho bamwe bakibikora ubu uye, ariko ugasanga ntibabirambiyemwo. Ndi gishinga ntahe cuko abakera bo bari bubatse ku rukundo, kandi urukundo rukomeye cyane. Ugerageje kuraba ingo za kera, ego uratubwiye yuko abakera barakundana rukarama, ariko uyu munsi ico gihe kera bararangira abageni, ariko uyu munsi naho baraturumva amakuru y'abantu batubwira ngo ukundana n'umuntu swati nk'umwe ahuriye nko ku mbuga, ugasanga ntimuzinanye mukaza kumenyana, mbere na doti kaba ifoto, bagashira ifoto ugasanga umuntu mugiye kubonana umunsi wa mariage. Abenshi ko babigwanya, kandi bumva ko kera bashobora gutwara umugeni batazinanye, ariko uyu munsi murashobora n'ibyo guhurira ku mbuga mutazinanye hama mugatwarana, ariko hari benshi muranumva babigwanya. Uwo bivuga kwiki? Uretse yuko nivyo hariho benshi babigwanya, ariko uretse hariho n'abandi bantu usanga bavyemera, kandi ugasanga ivyo bintu biraciyemo, ugasanga
ukundanye n'umuntu utazi muhuriye kuri Facebook canke urangiwe n'uwundi muntu yeah. ariko ukaca usanga ivyo bintu biraraba oya kenshi hari igihe bitaraba kubera ko nk'akarorero hari umukobwa nzi kandi atari amakuru numvise ahantu kuko je narababwiye ko kuri Senga Media TV ndabazanira amakuru mba natohoje mba nzi neza mba ndi sure nayo. Hari umukobwa yakundanye n'umuhungu ntiyari mu Burundi, hanyuma barategura mariage barashikaho bakota salle nyine hasigaye 2 semaines mariage ibe, bagiye gutegera umuhungu ku kibuga c'indege. Mukaba yandikira umuhungu none uri hehe ko nakubona, umuhungu ati vuga ndi ngaha je nambaye kunuku ati ni wewe, rega agiye kuraba usanga wa muntu uko yaramuziga siko yamusanze. Urukundo ruba rurahetse, barakotesheje amasare inkwano baramaze kuzitanga mu nyuma niho numva urazi ikintu nibaza Dani kera urumva hariho ikintu citwa indero, hari ikintu citwa indero kandi umwana wawe uri umuvyeyi waramwitondera ukamuhanura ntiyapfa gutwarwa nakabonye kose kuko urumva haba hariho impanuro nyinshi zirenze. Ariko uno munsi turabizi yuko imico ya kera vraiment tutarinze kubeshanya bariko baradukurikira nawe ubwawe turabizi yuko ubu uye imico ya kera sico kimwe n'iyubu. Uno munsi turi babakobwa usanga batwawe n'akantu kose kaje, usanga novuga kumva yuko ugira umuhungu umwe uri umwana w'umukobwa ugasanga ni ikibazo kuri wewe. Kumva yuko udashobora guhazwa n'amafaranga y'umuhungu kanaka navyo nyene bikakunanira, ni naka ntariye nawe nyene ayiwiwe mama ubu vyaraje ubuye hari ukungene babivuga ati mfise umu boyfriend wa lundi wa mardi wa mercredi wa vendredi jeudi vendredi samedi dimanche ngo ni wa makeup n'ubisuko umve n'uwimuti rero musi Daniel ko yasukure muheruka kuri Senga yarafise igisuko arafise w'igisuko oya Jeff sumwe vraiment birazwi n'umwe rudende arabizi nawe nyene. Congratulations vraiment nimba ivyo uvuga ari byo ni sawa gusa rero nico cico nyene kuko ubu uye vraiment turabizi yuko abakobwa twarahindutse. Simvuze yuko n'abahungu mutahindutse mw'abantu nyimba no musi umukobwa ashobora kumva yuko afise aba boyfriend bashika kuri babiri nawe uri umuhungu urafise aba girlfriend bashika kuri babiri. Uyu munsi Dede urukundo rwa vrai ruracariho, urukundo umuhungu n'umukobwa baragiye mu rukundo kugira ngo umve na sheri wanje okay ndavyumva eske uri siyo neza ko tugejeje kuraba aho ibihe bigeze urukundo rwa vrai ruracariho ndakobajije ego ruracariho kandi cane Dani uno musari y'umuntu akicubatse bon turabizi nivyo niko zubakwa hariho umuntu yubakiye ku rukundo ihende wubakire ku maronko bizogukomerana uzosanga bipfuye wubakiye kuri ya mazu ya miduga usanga umugabo wawe canke umugore wawe afise ivyo bintu bizoguhanga kuko ivyo fin de fin mama ngo naka ngo aravyibushe ngo inyuma y'urugo ngo afise uko adafise ngo sinjana nawe urumva ngo ni muremure atagira no ivyo basha ntivyubaka ivyo fin de fin birahera. Uyo mukobwa uno munsi muhuye uko turaye siko turamuka niko wavuze ibintu birahinduka no munsi aho vyiriwe siho birara. Uno munsi ushobora kuba umeze uko naka kwifuriza kumera ariko jo bigahinduka. Je umubiri wanje no munsi ndavyibusha ariko je nshobora konda kandi ndashobora urumva ndashobora kugera gutrain umubiri wanje ku buryo umubiri wanje ushobora kuba wogabanuka kandi ntivyo kwanga nabishatse mugabo rero ivyo uno munsi wubakiye ko birashobora kugira rero akaba ariho ba bantu Dani malgré ivyo bariko baracamwe mu rugo malgré ibintu kanaka bumva novuga ibigeragezo abakera bari bubatse kwijamba ati niko zubakwa uno munsi urakubitwa kuva kuwa mbere gushika kuwa mbere wundi kuri wowe nk'ubu baza ko woca ukora iki nkubitwa Shadede nkubitwa nziriki
urugo turabizi yuko ntazimana neza kumaya amahembe no musi umugabo ashobora kuza neza ejo akaza gutwanga amakofi nakoze iki totuma nkubita dani dede Ifinanga tuvuge kuri rero. wowe mugabo wawe murabanye imisi yose akama gushikiza ku makofi uri si wo kuzobisiporta Dede, tuvugishe ukuri. umugabo n'umwana w'uwundi ndavyumva kuri wowe uri si uko ubisiporta wewe n'umuntu yogukubita ikofi rimwe gusa ko ngaha wocumara n'amezi 5 urazi ikintu mutavuga kimwe je nshobora kubikubwira ariko ntushobora kuvyemera kandi nk'aba ariko bariko baradukurikirana hariho abo bavyubakiye kukoye agakubitwa akamira amazi amavi yabo bakavuga ati Imana twe turaguhereje rino sengesho turapfukamye uko bizogenda kose ndavyemanga ndavyemera n'umugabo w'iwanje twarambikanye impeta twarasezera imbere y'Imana y'abantu ivyo yansezeraniye jewe nzobikurikiza kandi nanje ivyo namusezeraniye nawe ndibaza uko bizogenda kose fendo fazobigira abakera bari bakiye kuryo jambo ubimenye dede iryo jambo niko zubaka vyari vya kera ako kajambo nikagikora none wumva nivyo bindi rero navuga nivyo bindi vy'imico ya kera niyo mpamvu nako ndakubwira nti rero urukundo rwa vrai ntirukibaho kubera ko koma explique baraza kuguhaririza muri commentaire nibaza yuko abakundanye mwemanga yuko urukundo rwa vrai kandi mu rukundanyemwo ushobora kumuhaririza no mukobwa reka ndagisobanure ngaho dede kubera iki bakundanye bajya n'abakera ndiko mvuga muri generation Abakera? ndiko mvuga generation yacu Sawa apana basi. yesi generation y'abavyeyi bacu generation ya twebwe urukundo rwa mikanga ugerageje kuraba uyu munsi umwana w'imyaka 20 usanga afite aba ex 15 wombwira ko urukundo rwa vrai ubundi urukundo wakagombye gukunda uwo muntu nyene hama uwo muntu nyene akaba nawe muzobana kuko iyo urukundo rwa vrai ruhari ntaba ex tuba dufise umu ex aza kwereka nta rukundo rwa vrai ruhari kuko iyo abagwari ruhari nta kintu na kimwe kuko urukundo rurihangana nta kintu na kimwe utokwihanganira umukunzi wawe wa mbere muravanye wa kabiri muravanye wa kane w'icumi urukundo ruri hehe ikintu ntashobora gushigikira canke ikintu ushigikira umwanya umwe uno munsi ushobora kuja mu rukundo turacari muri fiançailles turi abana nivyo ntahora ari perfect isi nzima sindi umwere vraiment naka ntari umwere si umweranda ariko nagira ndakubwire nti ntuzoronka wa muhungu wipfuza canke ntuzoronka wa mwigeme wipfuza ngo ameze uko bizokugora yego impamvu urukundo rubaho uno munsi ushobora kujana n'umuhungu muri fiançailles uwo muhungu akakunanira complètement bigakunda bikanka urumva ugakora uko ushoboye muracari muri fiançailles Daniela Derisha turatandukana ndavyibushe uronze imibereho y'abantu sico kimwe sawa uko abantu bateye si kumwe ni gute wo kumva ko umuhungu akundaniye muri fiançailles hamukaga umuhatirako reka rero inyishu reka dufatike reka tubwire abavyeyi bacu badukundire nkuko abakera babakundira kubera ko uyu munsi muzokundana n'umuhungu butandukanye nimwe atandukana uzogenda kuyundi uyundi usanga afise ibindi utayishira wapi oya kandi sinibaza yuko hari umuntu amaze guhindura incuro 10 barahari nawe wirabe nawe uhindura wirabe kuko haba hariho impamvu kanaka ushobora kumva yuko uwo mujanye wese ashobora kukunanira kuko sinibaza ko no munsi umuntu mujanye no munsi nawe ntiyo wumva ashobora kukunanira kuva kwa mbere gushika kwa mbere wonde no sidacemeye wirabe nawe isuzume ariko urumva yuko abakera nta ma divorce yahaba ariko no munsi samedi ama mariage abari menshi ariko ugerageje kuraba après 3 mois divorce bayasohotse biterwa n'iki Delicia ico kintu rero ndakigezeko ndanumva ndanamerereje nkumva umubabaro nk'abantu iyi si turimwo pour le moment ni isi itangaje ni isi y'imiruho ni isi aho ibintu vyahindutse birahinduka pe uno munsi wowe iyo 3 mois nukuyizi je ndafise umugenzi yakoze mariage samedi dimanche acarahuka Delicia ye ma sinwenze sinwenze ngo birababaje ntumaririze
sindi ngaha ngo mbeshe samedi sinje dimanche gushikuza barawukana ego Bapfuye bapfuye ikideri. iki nivyo ndiko ndakubwira nuko gusa ava mbona nyice gusa Oya, kumvo ntaco z'umutekano akubwira. nta zina mvuga n'umugenzi wanje kandi arankurikirana cane n'umugenzi pe bapfuye yuko umugabo yasohotse ntiyasohokana umugore Dimanche. asohoka ego none koma dede gumuravyi kukarabari uragira ikibazo ni bona rega kare sinirutse ngo kubera ndagatiye oya n'agasheri oh ko kameramani ngiriye ega yo ntimwibaze ngo nirutse kubera ngo ndagatiye Deri sabwirutse iki oya vraiment nashatse kuryohera abakunzi ba Senga Media Nyau. Nyau. Hoshu. Nyau. Comment. harya twe ko tuvugana iki bashingene Donc uwo mu batandukanye kubera umugabo yasohoye. urumva bapfuye yuko umugabo atasohokanye umugore amuta mu nzu ntumbaze birebire niyo mpamvu nakubwiye nti ubu uyingo zubu uye ni ikintu gikomeye n'ikintu je nande sindafata mbe tubijamwo tubishashaye kubera ko Daniel agira yubake nande ntegerezwa kubaka kubera ko bambwiye yuko bampaye iposte ku kazi ntegerezwa kuzana umugore mu maguru masha kugira ngo iposte yiwanje sindayi urumva urugo rwubuje ngira ni kubera ntarubaka Jewe ico nariko ndavuga urumva ni ibintu menga sinzi na je bwanje birantangaza icari kuba ciza abavyeyi bacu bogiye baraturonderera aba babona ko two Daniel ga hariyo n'abahanurwa mugabo ntibumve hariyo n'abahanurwa mugabo ukatusanga ni kibazo none twebwe generation y'uyu munsi ngiki twohindura ngurera nabo gatukwa n'abakwe donc vyavuye ku bavyeyi unashobora no kurera neza ariko ugasanga nawe abakwe baragututse bivanye n'ukungene umukobwa wiwe watatahuye yari kinani kuko uno munsi ingeso y'uwundi ngo inkoni ishikira igufa nishikira ingeso kuko ingeso ya kanaka ntibibaze ngo iroroshe kugira ngo uzuyishikire ngo uyihashe neza kugira ngo ihere none twege generation twege tubitahure ni gute two influence abandi bakobwa kugira ngo basi dufate umurongo ejo bundi sinzi umuntu yambwiye twara mu bintu vy'amaseminaire habamwo umuntu ambwira nti dede bwira kanaka ari umuntu akunda kuorganiza amaseminaire kandi vraiment arigisha neza bwira kanaka aze aragira amaseminaire aze arayorganiza kugira ngo tuje hamwe nk'abana b'abakobwa canke abana b'abahungu twige kuko wa muvyeyi w'umumama canke w'umupapa ashobora kutaronka umwanya w'umuvyeyi bapito ashobora kutaronka umwanya w'umwana kugira ngo amwiyegereze amuhanure ariko de plus aya maseminaire hazoba hari de plus yuko umwana azoza ariga ibintu birushirije canke ukaca usanga ni umwana akuze ari imfuvyi nta mahirwe agize y'abavyeyi biragoye basha kuja kurera umwana utigeze uvyara ni ikintu kigoye ico ndagihamya vraiment ni ikintu kigoye kumva ko kwicara ku mwana atari uwiwawe ukamuhanura biragoye cane rero nibaza yuko dutegura amaseminaire bicarika abakobwa batwigishe turacakeneye kwiga turacakeneye kumva mbe kera babigenza gute kuko hariho abantu batahura uno munsi hariho abantu batarabibinani cane bumva ko bafise umutima wo guhanura kandi hagati yacu duhanura tureke uburyarya abakobwa turagoye ndabizi byose turagoye kandi hariho n'abatatwifuriza ineza hariho n'abadutwara abagabo hariho abadutwara abagabo ukaca usanga ni ikibazo rero bantu b'Imana dukundane mwa bakobwa dukundane tureke gutwarana abagabo duhanura je dede baragutwevuga kubishimangiye tubwire Dani nta muntu urumva histoire yiwe yapfuye ku munsi buca avuye muri mariage yarozwe bari baramuserva bakamuserva uburozi vyama vyabaye
wibaza ko bicana wibaza ko bica cane ku ntuze Ijya ni jalousie. yego urumva rero tugira urukundo umuntu wese hariho inimero yagenewe hariho ikirato yagenewe tekereza uwiwawe izera imana bizokunda senga imana bizokunda ureke kumva yuko ugize jalousie ureke kumva yuko upfuhiye uwundi ureke kumva yuko kanaka yubatse urugo rwiwiwe wumva nawe ucubishaka uko uciye ugira yavuze ngo ni je ndagatinya mugahe amaguru yagera Areka ene. ngako dani Areka gufye. mu maguru ya munsi yawe ureke kumva yuko ufuhiye kanaka kuko hariho urugo rw'abo bantu b'Imana niwasenga ukagororokera Imana hariho urugo rwa hariho umugabo mwiza mbere Imana izona gushumbushe guha no mu diaspora Abo ba diaspora mwumvaga Mana ko bagishira ibitega Mana. turetse Tega turagireze kuri aka kantu. Uyu munsi abakenyezi bariko barareklama 50%. barekama gute Donc tuzi ko bari kuri 30%. Ariko bifuza kuja kuri 50%. Donc bangane naba bariko barasaba kungana egalite n'abagabo. Kuri Delicia urashigikiye abo bagobwa canke abo bakenyezi canke uvuga ati gute? Niga yemwe kumugabo ari wo kubahwa umugabo yamara umutwe ngo umugabo ni umutwe umugabo niwe byose mu rugo none wifuza kungana n'umugabo kugira habiki umugabo n'ikindi kintu dani umugabo naho mwubahishe umugabo naho woba umusumbye amafaranga byama bigoye ku mugore kumva yuko usumbye amafaranga umugabo ukaca ushaka kumugara ko ukagira iki ariko nizera yuko wo mwubahisha kuko n'umugabo uwo n'ikindi kintu uko gukwiye muhira urabitse agukuri wanya wari ibinyankanyari yari yaraje akagukura muhiri wanyu akagutera iteka shada iryo teka sijya bose kuko ndabizi neza igisagara turimo hariho abakobwa ubuye bariko bararondera abagabo ari uko bagiye gukoresha ya miti ari uko bagiye kubapfumu ari uko bagiye no mu masengesho byose rero uno munsi uratewe iteka nk'umwana w'umukobwa mwubahishe umwubahe Dede reka ikiganiro tutokibandanye tuzogira deuxième partie tuzogira kumwe n'umusore cyangwa n'umupapa nawe nyene twumve bimuvamo hagira ico yunganira yego akabazo je kanyuma nkunze kubaza abatumire banje kavuga kati turabizi ko ibyaha biriho kubesha n'icaha gusambana n'icaha kwiba kwica etc hama tugeze ku iherezo dusanze bya bindi batubwira ngo n'ibyaha kumbe n'ivyari ibyaha baratubesha gusa baradutera ubwoba Dede n'icyo kintu wokwicuza waretse gukora watinye kugikora gusa ko ari icaha bambwiye ibyaha ibihe no naguha exemple hariho kwica hariho gusambana hariho kwiba Jesse n'umutumire wawe rero mafu Dede mu bantu tukunze kuyaga mu kiyago imbere ya kamera afise micro niko kajambo nkunze kurangirizako murashaka kutwishura nawe Jesse no kwicutse bereke ico kibazo vraiment donc ni birashitse eka nta bizoshika ko birandika dufate ntukibe ntugasambane dufate eka nta dufate shamba barira nta dufate kuko Bibiliya ndabizi yuko ivyanditswe byose birimo ntukibe ntugasambane none sanze Bibiliya yanditswe nande mbabarira ugira urenge kuri Bibiliya none ndabajije yanditswe nande mbe basha nukuri bantu b'Imana je ndabizi ko byose ni icaha reka tubashimire bwiza kurikiranye ni icaha konsere yagenze neza ngo yagenze neza cyane ngo tutarabibona aya mahera baguterereye dogo mbe uzi ko mu bantu bose bagize icyo banyemerera baze kuronga umuntu umwe wenyine abandi ndabatelefona sitabara ntunatume banabivamwo bafise umutima w'urukundo wo gushikana ivyo bemeye kuko turabizi abarundi abantu ntitubaforsa ntitubaforsa kandi turabashimiye mwe muko mudukurikirana mwashigikiye n'ibikorwa vya Daniela ijya concert yari iryoshe vraiment utaje yarahomvye kandi turabashimiye mwe mutarashikana mugiye gushikana vuba
kandi namwe mushaka gushikana uno mwana atera imbere. n'utiyemeje bon akaryo karahari arashaka Aba diaspora nibagire effort kugira ngo bigende neza. aba diaspora gamara aba diaspora Aba diaspora shasi no kwicara nibo kwicara nibo bavuga gute sino kwicara bahagaze. oh uraba bisaba rega dede natwe turaba diaspora aho baciye uratwe turaba diaspora natwe Kamenge kinyaho hariya muri biriya bihugu reka shaduheze bayisenga turaba diaspora mbesenga ni uratwe abifuza kuza mu Burundi sawa ego hari abifuza mugabo bariko bararondera amafaranga nibaza yuko igihugu cacu kiraryoshe yo mani babari igihugu cacu kiraryoshe kandi cane gose ni igihugu cize cy'amata n'ubuki senga media murakoze turashimye cyane gero ko subscribe senga okay izina ry'umuntu yitwa senga boss wa senga media takora mu kici yabuca nizeye ko muguma mumushigikira Daniela ku bikorwa akora ifo yuko muza muramutera iteka mugire s'abonner j'aime commenter partage kugira ngo bigende neza naje nabwiye ko ndi mu journaliste kuri Akamo TV asha mugende yo murabe ibikorwa mugende kuri Akamo bantu bimana hari ibikorwa vyiza ndabizi kandi mumfise tuzokama dukundana muri abasheri banje Dani ndagushimi koze ndagushimira yari himbaza Delisia Akizimana okay reka ndabashimira cyane mwese ngabafasha kajye kugukurikirana bo naho butaha rero mu kiganiro gikurikira ciao